hari icigwa twize nakomeje kumva mpemu yera ambwira ko twokiheza nubwo turi mu kwezi kw'amasezerano. Nakomeje kumva mpemu yera ambwira ko twoheza ico cigwa yo ku ngoma vya kabiri igice ca 20 ku murongo wa 20 urupapuro rw'amajana 512. Ivyo ku ngoma igice ca 20 de Chronique chapitre 20 verset 20. Aravuga ngo bukeye bwabo barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa. Bagitangura kugenda, Shefati ahagarara ngaho aravuga ati, nimundege amatwi yemwe Bayuda namwe ababa i Yerusalemu, mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gushikama, mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gushikama, mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda, izina ry'Imana yacu rihabwe. Niko turiga ico twise inkingi zo kwizera. Inkingi zo kwizera nico jambo turiko turiga, ariko turi ku gace twise ukumvira. Igice ca mbere c'inkingi zo kwizera yitwa ukumvira. Turi mu gace ka kabiri twise ukumvira Imana biciye ukumvira abavyeyi yagushize imbere ngo bakurere. Twarabonye ukumvira Imana biciye mu kumvira muri conscience, ariko turiko turiga igice ca kabiri twise ukumvira Imana biciye mu kumvira abavyeyi yagushize imbere ngo bakurere. Kuko twabonye neza ko kumvira kose gufise ingazi zitatu. Ingazi ya mbere no kumvira Imana biciye muri conscience, ingazi ya kabiri no kumvira Imana biciye mu bavyeyi Imana yagushize imbere, ingazi ya gatatu ni ukumvira Imana biciye mu ijambo. Twarabonye ico arico ingaruka zizama no kwizera Imana canke kumvira Imana, kuko twarabonye neza ko bizana gushikama canke establishment, kuko canke gutegwa neza. Twarabonye ico bisigura gukomera, guhagarara neza, gutegwa neza, kutaruha, kutarambirwa. Ariko twarabonye ico bisigura bivanye n'iri jambo twize, kwizera abavugishwa nawe bizana gutsinda, victoire canke prosperity. Twarabonye ko kumvira abavugishwa n'Imana bizana gutsinda, ariko tubona isiguro ya prosperity, gutunga, kururanirwa, gushirwa neza, gushirwa hejuru, gutera imbere, gutahara, kwagukirwa no guhezagirwa. Twarabonye ico Bibiliya ivuga abavugishwa canke umuvugishwa. Twabonye itandukaniro riri hagati y'umuvugishwa n'ubuvugishwa. Twarabibonye mu buryo butandukanye, kandi twabonye neza ko Bibiliya ivuze umuvugishwa ibivuze umuvyeyi mu yindi mvugo, kuko afise ico aba ahagarariye. Tuca dutahura neza ko umugisha Imana ishobora gutanga no gutanga abavyeyi, kubera yuko yaba mu buryo bw'impwemu yaba mu buryo bw'umubiri. Twabonye ko umugisha Imana ihaye umuntu gutoranyiriza abavyeyi, naco bituma abavyeyi bahagaze mu rwego rwo kuba isoko. Imana ishimwe cyane rwose, yaba abo mu buryo bw'impwemu canke abo mu buryo bw'umubiri. Twarabonye neza yuko nta muntu n'umwe afise ubushobozi bwo kwitoranyiriza abavyeyi, kesaswa mu buryo bw'impwemu, kesaswa mu buryo bw'umubiri, uretse ko ari igihe c'iherezo nibo bafise izo ntambara zo kwitoranyiriza abavyeyi. Kuko Bibiliya iravuga mu gitabo ca Timoteyo ngo mu gihe c'iherezo abantu benshi bazokwitoranyiriza abigisha bahwanye n'ivyifuzo vyawe. Uretse abo turabona neza ko ari Imana itoranyiriza. Nibashaka no kubitahura, uzugerageze kwiyumvira impamvu bisanze mu irembo ry'intama. Hari amashengero ibihumbi n'ibihumbi, ariko umunsi umwe ukisanga mu irembo ry'intama. Tuvyemeranye, si wewe umunsi umwe wakubise urutoki uravuga ngo jewe ngiye kuba umwana w'ishengero irembo ry'intama ntegwe. Oya, ahubwo ni Imana mu bumana bwayo yakurongoye. Umunsi umwe wisanga uri mu ishengero, ejo wisanga uri umwana, ata kintu na kimwe gihambaye cyane Yesu wakoze. N'amahitamo wakoze mu nyuma uzosanga warayakoze waramaze gushika hano. Imana ishimwe cyane rwose. Twarabonye neza ko mu byo kwizera hariho abantu b'ubwoko bubiri. Abantu ba mbere, ubwoko bwa mbere bw'abantu n'abatubwiriza canke abaduhanura canke abadushoboza. Abo rero bari mu makategori atandukanye.
harimo abarongozi b'amaserire, abarongozi b'amasection, abapastori bakorera munsi y'uburongozi bw'umupastori n'abandi batandukanye. Bashobora guposta ijambo kuri Facebook rikagufasha, bashobora guposta ijambo kuri WhatsApp rikagufasha, bashobora kuvuga ubutumwa bwiza muri radio bukagufasha. Bibiliya abo bantu ibita abadutera intege canke abatubwiriza, ariko Bibiliya avuga ubundi mu abandi bantu ba kabiri n'abavyeyi. Kandi twabonye neza ko abantu b'abavyeyi n'abantu bafite agaciro mu buzima bwacu gakomeye cyane rwose, kuko ari abantu badasubirizwa mu buzima bwacu. Kubera iki? Kubera ko twabonye neza ko mu isi y'imwemu ntibishoboka ko umuntu ashobora kubaho adafise umuvyeyi, kuko niyo ashoboye kuba adafise umuvyeyi baca bamwita umukristo w'imfuvyi. Burya mu bakristo hari abakristo benshi b'imfuvyi, b'abana b'imfuvyi uzosanga ubuzima bwabo mu matanya n'ibindi bintu bikomeye cyane rwose. Ugasanga bihaye abavyeyi ku ma Facebook, bihaye abavyeyi ku ma YouTube, bihaye abavyeyi bakure, bakavuga ngo nibo babarera, ariko bagaragaza kuraba nta n'amahirwe namwe bafisanye n'abo bavyeyi gukominya. Ntanashobora kuronka n'akaryo ko kumusaba impanuro, ntanashobora no kuronka akaryo ko kumusaba gusengerwa. N'abavyeyi kubera yuko babenspiye, hama bakaca bavanga partira kino gihe uyu muntu bacitse umuvyeyi wanje kuko ari we ngiye gukurikira. Oya, uyu muntu ari mu gitigiri cy'abantu bakumurikira, ariko ntari mu gitigiri cy'abantu bakuvyara mu isi y'imwemu, kubera yuko ikirere c'imwemu kiza umuntu umwe ashobora kuba hejuru akaba couverture spirituelle, hama we wayibamo ukavomererwa n'ubuzima bw'impemu buzana imbaraga no mu bifatika. Imana ishimwe cyane rwose. Ni nacyo gituma rero twabonye neza ko umwana, impamvu umubyara umuntu w'ingirakamaro kubera ko mu isi y'imwemu adashobora kuba adasaba abavyeyi, kandi twarabonye neza ko umwana, impamvu umuvyara très important nuko umwana adafise imbuto muri we zivyara umuvyeyi. Ni nayo mpamvu iyo umwana atakaje umuvyeyi abapfuye. Nzobereka uburyo ndwi bwo gutakaza abavyeyi, kuko hariyo abantu baba bibaza neza yuko kubera ko uri muri porte de brebis uri umwana, kandi Pastor Jean Miburo ni umuvyeyi wawe. Ariko nagira ndagutangarize ngo urashobora kuba muri porte de brebis ugasanga we nturi umwana, kandi uri umwana w'imfuvyi, kandi uri muri porte de brebis. Cyangwa urashobora kuba uri muri porte de brebis ariko ugasanga waramaze gutakaza iki? Waramaze gutakaza abavyeyi, uri agati kirebanga. Rero nzobereka ibintu ndwi bishobora gutuma umuntu atakaza umuvyeyi. Ariko twabonye neza ko umuvyeyi niwe afise imbuto zivyara abana, kandi generation en generation. Narabahaye akarorero, jewe ndi Miburo, musi hejuru mu mwana wa gatanu twebwe ntiyabayeho, yarapfuye. Ariko kuba yarapfuye abavyeyi babandanje baravyaye wa gatandatu ni jewe, umurikira ntawe uhari, yarapfuye. Ariko baravyaye Minani, bavyara Nyabenda, bavyara Bucumi, bavyara na Karenzo. Kubera iki? Iyo umwana atakaje abavyeyi babiheze, ariko abavyeyi batakaje abana, muri bo bafise imbuto zo kurushirizaho kuvyara abana, kandi bashobora kuvyara n'ibigatanya generation en generation. Naco gutuma twabonye muri Yohana 13:16 Yesu ubwiwe aravuga ngo si mwebwe mwantora ngo ndafise izindi ntama zitari muri uru, ndafise abandi bana nkwiye kubazana kugira ngo bashobore kuba umukuku umwe, nanje mbe umwungere umwe. Twarabonye ibitangaza bikoreka kugira ngo murashobore gucika umuvyeyi, ingene igitereko cyo mu buryo bw'imwemu kiremwa n'igikiriza cyo mu buryo bw'imwemu kiremwa. Aha rero ndashaka kugarukiriza ngaha kugira ngo mushobore gutahura. Uyu munsi rero ndashaka tuganire ico bita ubwoko butandukanye bw'imigenderanire hagati y'umwana n'umuvyeyi. Ubwoko butandukanye bw'imigenderanire hagati y'umwana n'umuvyeyi. Rero ashobora kubishiraho mu buryo bw'amaraso, nk'uko ushobora kubishiraho mu buryo bw'impemu. Ubwoko butandukanye bw'umuvyeyi, ubwoko butandukanye bw'imigenderanire hagati y'umwana n'umuvyeyi. Mubanze mutahure kino kintu, Imana ishimwe cyane rwose. Mugaruke gatoya kugira ngo ntangamarara y'iki kintu. Ndashaka mugaruke gatoya. Mbega mwoba muzi impamvu umuntu yitwa umwana? Ikintu mugitahuye biraza gukoropa mu mitwe yanyu ibintu bimwe bitari byo, kuko ejo nigeze kubwira umuntu umwe, amwibuka yari umwe mu barongozi
yigeze gufata urugendo aja kure atambwiye, yari mu batanga b'ishengero, nca ndamuhamagara ndamubwira ati mbega ishobora kugenda gute ko ushobora kugenda ahantu udasezeye udasabye uruhusha? Ndamubwira ati mu bisanzwe iyo umuntu afise impemu akaba ari umwana akundwa, uzosanga yitwararika abavyeyi cyane, kandi amahirwe nawe acagira nuko ari uzosanga mwifana papa yamusigiye. Ubuzima busanzwe suko none uzosanga ajya akanyama papa ataruko yagahaze kubera ko izina ryiwe ryama mu mutwe no mu mutima. Wa muntu acaranyegera arambwira ngo wansuzuguye, ngo ni gute jewe ushobora kumbwira ko norya imisigazwa yawe? Jewe sindi umwana, jewe ndi umukoekipiye. Ndamubwira ati marerezima uramaze kwidekonekta mu gitigiri cy'abantu bazoronkera kijya amavuta, kuko Imana gitanga umugisha ku bantu bangana, itanga umugisha nk'iragira iva ku bavyeyi ikaja ku bana. Ndaza kubereka pre ndababaza ikibazo, kubera ko umuntu yitwa umwana, mbega nayahe mavalere cyangwa icubero c'umwana? Number 1, umuntu yitwa umwana kubera ko yavyawe. Mu majambo yumvikana, iryo niteka kwitwa umwana kuko bihishura mamuko yawe. Asifiwe Yesu. Kuba umwana si igitutsi cyangwa agasuzuguro, oya, bihishura aho wakomotse naho uzogira ugufatanyiriza n'abavyeyi. Kubera yuko umuntu wese atavyawe, na Yesu yarabivuze abwira Nikodemo, nutavyagwa n'amazi n'amaraso, mu yindi mvugo n'amazi n'amwemu, mu yindi mvugo nutabanza gucika umwana. Nikodemo ati ni gute umuntu ashobora gusubira mu nda ya mama we akavuka? Yani baja yaratahuye neza yuko ategerezwa kubanza gucika umwana kubera ko yavutse. Asifiwe Yesu. Bene reka ndababwiza ukuri, uyu munsi iteka ryacu twese uko twavyawe, Imana ishimwe cyane rwose, dufise amamu, dufise uburiri, dufise uko biri kose aho ducometse. Shaka usohoke mu rugo ugende kugira mariage, bene da yego nabonye mu isi baca bakwita izina ry'umugabo wawe, ariko najya rindura ravye ntibashira kuri karangamuntu, bavuga hejuru, ariko ugu muri mwene Gervasi yandu, umuri izazina Gervasi yakwise. Urabona ico kintu kubera iki? Hariho urufatangane rw'amaraso rudashobora gucika. Niyo bagiye gupima ADN basanga uri mwene Kazoviyo, biratarika bene na mu buryo bw'impembo. Rero iki kintu kiri très important, burya kwitwa umwana niteka rihambaye mu mateka duhabwa, kuko bigaragaza ko tutaciye ku ruhande ngo turi bisuma n'abambuzi, tuduga amaportayi, tuduga ibihoro, ahubwo twaje tuvuka mu buryo buri legal. Koga kanje kagahererezi ari igihe gahora kansanga mu cyumba kaje kunsaba ikintu, akambwira nkagabwa ati kweri mukisaba ngo navyo waruzi kubera ko ndi umwana. Kandi ico gihe sisubizamo iki, kubera ko ivyo mfise byose abironka abifise ko droit kubera ko ari umwana. Même spirituellement hari imigisha turonka kubera ko turi abana. Asifiwe Yesu. Nta muntu n'umwe akwiye kunezerwa kwitwa ikivyagwa. Nta muntu n'umwe, umuntu wese akwiye kunezerwa kwitwa umwana. Hama ija kabiri, kubera ko umuntu yitwa umuvyeyi ni kubera ko yavyaye. Urabitoraga bene da, ni kubera ko yavyaye. Hari igitereko cyo mu buryo bw'umubiri, hari n'igitereko cyo mu buryo bw'imwere, kuko umuntu wa mbere iyo Imana ihaye umuntu iyerekwa, hama iyerekwa rikabyara ikibanza abantu bose bisangamo bagatuzwa, ni kubera yuko Imana yabaye igitereko cyo mu buryo bw'imwere, aho ashobora kubyara mu buryo bw'imwere. Imana ishimwe cyane rwose. Nacyo gutuma ikintu ashaka kugisurinya, ubanze kwanza utahure ko aha niho hari valeur y'ikintu gikomeye cyane rwose, impamvu twitwa abana. Haleluya. Na Yesu kugira ngo abanze kuza, yabanze kuduga, yabanje kuza arapfa, amaze gupfa kumwizera biduha imbaraga zo gucika abana.
nta nahamwe avuga ngo turi abantu b'Imana. Muri Kristo Yesu, Yohana 12 abamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika bene da ntiyaduhaye ububasha bwo gucika abantu b'Imana, yaduhaye ubushobozi bwo gucika abantu baciye mu gitereko cyo mu buryo bw'impemu cy'Imana iratubyara. Kubera ko yatuvyaye ni nayo mpamvu twitwa basamuragwa, tuzoraganwa itunga nande na Kristo Yesu. Iryo rero niteka mu mateka ahambaye. Nico gutuma rero imigenderanire y'umuntu wese ku muvyeyi ibonekera ku buryo yitwara. Sibyo bene da, ibonekera ku buryo agira iki? Yitwara. Ibonekera ku buryo yitwara. Nico gutuma mwishengero kanifatira akarwa mwishengero. Iyo mwishengero ucitse intama ukavuga ati jewe ni intama, noca ndakwereka n'ibiranga intama, automatiquement pasitori aca acika umwungere ubuzima bwiwe kubera ko wacitse ikigabane data. Iyo ucitse umukozi pasitori aca acika iki? Boss church. Bisi heze umuntu ashobora kuba ari ngahamba barire usuma nigeze guhura n'umuntu, umwana wo mwishengero yazanye umwana yaragwa ashaka ndagusengera. Siri munacho ni kibirimwe na rimwe aca aravuga ngo mon pasteur urashaka ndagusabe service, ndagusabe usengerere uyu mwana, umuntu ndagusabe. Sinamubwiye birebire kubera ko sinari muri mude yo kuvuga, yaciye mfata ngo iyo service nyine ndagusengerera uyu mwana. Urabyumva? Kubera iki? Bega service zisabwa n'abantu, bega aksa yonsaba service. Service yonsaba ahubwo arasaba ibyo afitiye uburenganzira. Ntamusabwa ngo papa ngo ndagusabe service mucorera kadimi ngaho. Araza ngo papa ngo ariko nashaka kubwira, urashaka kumpa 10,000 ngaho. Baraza ashaka kumubaza ashaka kuyakoza ikagaca mbira ibyo ashaka kuyakoza, uwo nyene nca ndayamuha kubera ko n'umwana arafise duwa. Mwana shimwe cyane ngo bisigura ngo usaba service umuntu winginga ngo dafise ico mupfana. No. Iyo umunyeshengero, iyo umukristo acitse umunyeshengero, pasitori acacika iki? Murongozi. Cyo gutuma muzokumva ari abaridere benshi bavuga ngo reka twakire umurongozi w'ishengero. Pasitori ari plus que umurongozi w'ishengero. Kuko nimba pasitori ari umurongozi, Pastor Josue arongoye protocol acabiki, Pastor Soft arongoye groupe rwacu acabiki. Bisigura ngo pasitori n'umurongozi hagati y'abarongozi, ico gishengero rica ricika association. Par contre ishengero si association, si ASBL, ishengero ni family. Family nani yubatse mu gaciro k'ibintu bibiri, umuvyeyi, abana. Asifiwe Yesu. Iyo spirit ivuyeho umuntu arapfa. Asifiwe Yesu. Amen. Iyo umukristo acitse umwana, automatiquement pastor acicika umuvyeyi. Iyo rero niyo migenderanire kucika umwana mu ishengero, niyo migenderanire mu rwego rwo hejuru. Unyumvirize neza, ishobora gutuma umwana aronka iragi. Ukanya ngiye aronka iragi kuko mugisha sometimes ndugu yawe ni iragi abana bahabwa. Imana ishimwe cyane gose, Imana ishimwe cyane gose. Ahanciye numva mu cyumviro ngabati none wewe wotanga iragi gute utari Yesu? Reka burya twatego turaganira n'ivyumviro by'abantu. Wotangira gute utari Imana? Reka ndakwereka ingere ashobora gutangira intari Imana. Allo ndabikwereke. Enda ndababaza ikibazo. Iyo umuntu atwara bya biremoreke binini, murabigene birusha, akamara indwi yose mwibarabara afise umuryango, akamara ukwezi kose mwibarabara, ya mafaranga yarose
acarihiramwo abana amazu, akarihamwo amashuri, akarihamwo ivyo arihamwo byose ku bana biwe. Ndababaza ikibazo kimwe, ntaba ariko aratangira ati mu rwego rumwe cyangwa urundi, ubutunzi bwiwe ariko arahereza abana. None ikibazo gihagaze ngaha, ninde aba yamuherezaje? Si Imana data ihezagira papa kugira ngo abere umugisha abana? None jewe nimba nwana n'Imana, hinjirana n'Imana mu bwuzure, ayisenga ntayirondera, iyi mpezagije ibihwanye n'ubukene bwanyu mukazamuka, mba muri ko murakira umugisha Imana ese kuri jewe yatumbereje kuri jewe kugira ngo muzamuke. Asifiwe Yesu. Kwa pamoja kanisa. Nacho gituma reka ndababwiza ukuri, na Bibiliya uzisome neza, iravuga ngo nzokubita umwungeri ntamazigiri. Iyo Imana ishaka guparanganya ubuzima bw'abantu iparanganya bw'umwungeri. Burya wibaza ko Satani yoza karasa ngaha, jewe uyu munsi aje mugaca mumona Madrid ndira kitupe, nibaza ko mwese mugomba bati karabaye. Bona bava mu mashengero bitwara amakosa mu pasari, urabona udaba iyo umwungere Bibiliya ivuga ngo mwubahe kandi mumuhe icubahiro kibereye cyane cyane abatama mu kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga rero bino bamuzo kubita umwungere ntamazigiri zisanzaye. Kubera iki? Yesu afashe umwungere afashe intama. Igihe cyose ubuntu bw'Imana bumanuka buca ku mwungere bugashika intama. Imana ishima cyane ngo urashobora kutabitahura ni vrai. Hariho ubuzima wowe uhezagirwa atari ubwinshi bw'amasengesho yawe, ari ubwinshi bw'amasengesho yawe. Imana ishima cyane ngo nafa ndiko ndumva intaye nyinshi z'abantu baronse ibitangaza no tumiza amasengesho misi 14. None ikibazo gihagaze ngaha, Imana yarahagaze ngara ngo rebo n'intama tegura amasengesho y'imisi 14 nzobagirira neza. Niko byagenze. Uri kakumba kanje nibaza Imana avugana na durashaka iki mwishengero? Amashengesho y'imisi 14 urufatiro rw'intango nshasha. Jewe ndaza nda proclamanga, ariko kubera ko mfashe Yesu namwe nkabafata, mwarumviye ubuzima bwavuye kuri Yesu bwarashikira ubuzima bwanyu, muriko muraba ibitangaza no tumiza mu buzima bwanyu. Ninaco gituma igihe cyose umuntu atikonexe nk'umwana ku bavyeyi atakaza iragi, kuko vya bindi biva ku Mana biburaho vyinjirira. Cyo gituma rero abantu babaho ubuzima batamerita kubaho bivanye n'ico bita kwidekonekta. Asifiwe Yesu. Tera mamuda kumbira nabo bapasitori, umunsi uzokwirata ngo nanje yarampamagaye uzopfura. Jewe ndemeza ko Imana yaguhamagaye, ariko Imana yaguhamagariye muri jewe, kubera yuko ni jewe yateye muri jewe. Biboneka neza kubereye kuba umwungere ashobora kuraga ubusho bw'Imana, hama nanje ndayumvira ndaguha ibango. Iratarose kabere data, ariko uko biri kose yaguhamagariye muri inde. Ibi bintu biragoye kuvuga ko abantu barabiti, kandi ko nabivuga no ku makamera abantu banyumva, kuko ni veri tudashobora guca ku ruhande muzoronka umugisha ku Mana. Si buri munsi abantu bahezagirwa kubera ko basenze cyane. Hari ibitangabo kenshi bahezagirwa kuko Mose na Uri n'Aroni bari ku musozi, Mose atungije amaboko hepfo, Abisirayeli baranesha. None banesha kubera ko batungije amaboko, banesha kubera ko batungije. Mose yamanura bagiri none banesha kubera ko bamanuye amaboko, banesha kubera yuko ubarongoye mu kirere cy'impemu yarushe amanura amaboko. Ariko ubarongoye mu kirere cy'impemu iyo atewe intege akazamura amaboko, ikoraniro ryose ryaraheza. Niko binameze no mu mashengero. Reka nababwize ukuri, umwungere ateruwe amaboko, ukazobona amashengero arongoye n'abantu mumbabare ndakivuga. Jewe buri munsi namanda hari amashengero arongoye n'abagabo b'abakomisiyoneri, ugasanga amayisha ariko arabakubita mu buzima. N'abakomisiyoneri birirwa kuri bata, n'abakomisiyoneri birirwa barondera amazu, hamuka cumbwira ndugu yangu kubera ko maisha magumu, hamuka cumbwira ngo uzoro kumanya amaboko ndesha nawo ayama. Nyani inzu yatumye amaboko yamandura, ndabesha se. Irasu yatumye bakugiri
amubwira kuzoteramira aborongoye wewe nyene ni macungwise mwenzangu. Ibisini baravuga gukorera mu bapasitori abakirisu bose batazi kuzamura amaboko y'abungere babo batuma abungere nabo bayamanika ku bwabo mu gishingo cyo kuyamanika ku gishingiro. Umunanelewa uzoprospera kubera ubwishiga amasengesho, uzoprospera kubera ko hari ibiganza bimanitse in prayer. Mu masengesho hari ibiganza bimanitse, umuntu yarenganye imitwaro yiwe akavuga ati da nibakora baheza hezagira urubyaro rwawe, abana baba b'abanyabwenge. Mana ubarinde kwitiranwa n'ingozi z'ibibi, ubarinde imbeho y'akadenderezo bazitirirwe ku murango n'ijoro. Kabone uri kura prospero kibaza ngo ubwishi bw'amasengesho shaka ukore karakire uzosanga amasengesho yiwe badashobora gutungisha ubuzima bw'iwawe, ariko hariyo couverture spirituelle ihagarara ubuzima bw'iwawe. Nitutasenze data kurarira muri ayo mavuta akazamura ubuzima bw'iwawe. Ibanga n'injyane bategerezwa kuba umuntu nawe uzi kuzamura amaboko y'umwungere wawe. Ariko abakiristu benshi mu buzima bwabo uzosanga sinzi ko murabona buri munsi y'umwungere ahagarariye ameze nk'umuntu arambaraye ku bantu, imyambi yose n'amacumu kubitawe, ibyategeza kurasa ari kubitawe, ibyategeza kubikubitawe. Hamugati usanga rero n'abari hafi mu gishingo cyo gutangura kuzana karikoro ngo basokorere bya byuma baca bazana ibyuma bagatangura kumusokorera nawe amajambo amakritike patati patata. Mubona ko uyu munsi nababwiye ati ibi bikorwa n'ije nabikoze, hariyo abantu muri mwebwe muza kuva nareke kubesha bijyane bigira 10 by'abantu yakoze kare abakristo niko babaye. Cyaba bigeze gutanga imodoka ndayigurisha kugira ngo tugure ivyuma, abantu inama yari inzungurutse nibo baciye baza ngo oya nta mahera woronka wewe yoronka ugurisha imodoka ugura ivyuma kubera ko batabishoboye bakibaza ko cyataje gushobora. Abantu baza kuva hano cyangwa abantu n'amafaranga dutanga ajahe kandi ugasanga muri kibamba cya mbere utayatanga. Uko umuntu atanga vya vrai aba amaze kuzura ubuntu bw'Imana no kubona ikiganza cy'Imana gikorera ubuzima bwiwe. Ibyo ntibimuraba kuko aba amaze guhabwa n'ubuntu bw'Imana. Ariko ingunguru igaragara ivuza induru. Yesu kugira ngo mubone umuntu bubandana mwategereza gusemura amajambo muze bagaragaze kuraba abungere vya vrai nta mwanya bafise kwiyumvira ku buzima bwabo, nta mwanya bafise kwiyumvira. Tuba twarapfu sinakubesha umwungere uzosanga niyumvira no kwambara iyo mwanya nta wafise barakagangana wabo kwirirwa nk'ubu muri ntabwo yose kuva ku munsi wa mbere niriwe ngaha nabo nakire ndiko nasengera basengeye mwishaniye n'ibiro byanjye nashaka kubyinjiramo kubera akazi gahari ngaha. Wombira ngo jana kwiyumvira ibyo bintu by'amalix ko navyinabi abesha se, ariko nyema ya malix kugira ngo yawe yagi uja kwitanganyika mugasama kayaga kavuga ati Imana nivyo bibahere mu mubisha mu izina ryawe niba agasama baruhuke mu izina rya Yesu kuko urashaka kugasama n'uruhuke. Asifiwe Yesu. Kuko murabona bene da kubera ko hari umuntu yazamura ibiganza abandi bakagira iki bagaheza cyo gutuma tawura kino kintu bene da ndashaka ikino kintu gutaho ishengero mu muryango mu buryo bw'impemu urongorwa n'ikirere cy'impemu hama ukorera ku mategeko ngenderwaho y'impemu. Banze mu kino kintu kimwe ayo mategeko ngenderwaho ko nayaye isi y'impemu niha agaciro umukozi, iha agaciro umwana. Nacyo bituma mu muryango wose igihesha agaciro umuntu si yakora. Mu muryango wose igihesha agaciro umuntu si yakora. Igihesha agaciro umuntu n'icyaha. Agaciro k'umuntu ntigahagaze ku byo umuntu akora, agaciro k'umuntu gahagaze ku cyo umuntu ari.
shengero Imana ishimwe cyane rwose. Mubona mwebwe mwicaye ngaha, mwebwe munganya agaciro n'abantu bahejeje kuturirimbisha n'abavuze ibyuma, munganya agaciro n'abakorofye, munganya agaciro n'abicaye ngaha bose kubera iki? Nyumviriza neza. Usanzwe shengero n'umuryango sisaga bene data, wese turibyirisha tugataha muhira sisaga bene data. Iyo dutashe muhira hariyo abantu automatikima bace bafata umukuzo bagakubura, sibyo bene data. Hariyo abandi automatikima bace bafata bakaja mu gikoni bagateka, hariyo abandi automatikima bace baja mu jugo bagasasa, hariyo abandi automatikima bace bagenda ku ibotike bakagirika, abandi bakazana amazi. Ariko finalite yavyo yose ni yahe? Nuko twese tuza kwisanga ku meza tugafungura byateke mu muryango. None watetse n'uwakubuye n'uwahanaguye bose si bamwe. None uwo musi baca bamusenga ngo urabona ngo nukuri Imana iguha umugisha, iyo utari guteka ntitwari kurya. Baramaze kubigushimira aho uravye n'abacu bashizemo n'ivyunyu byinshi. Yego cyane we. That is a spirit of family. Barakubwira ati we wabizigije. Niyo mpamvu mu buzima igihe uzobona abantu mu muryango bashaka kwigira abajwere bakuripwa, abadayimoni bari inyuma yabo. Kubera ko bavugije piano rero uyu munsi tuvuge ngo urabona iyo utari kuza ibyari kuryoha bongo yakora igipfakara yakubesha. Urabo cyo tumaze mugerageze kuraba, hari abantu bashaka kwigira abantu mu yandi majambo badahari birapfa, ahubwo upfuyeho 10 baca bazi. Benshi agaciro kawe ntigahagaze mu byo wakoze, agaciro kawe gahagaze kubera ko umwana mu muryango. N'abatatetse barajya mu muryango, n'abatakuye barajya mu muryango. Ego cyanyoye kandi ntibabaca amande ko badatetse uyu munsi bazoteke. Haleluya. Muri ko murantahura. Nico gituma mu muryango ikintu gitegereza kuturongora mu guca bugufi, kwinjirana no kumenya amavalera tugenda. Cyo gituma umunsi umwe yigeze kuza baririmbye abanyamuziki ndwi tubopfa ndavyibagiye, baraza baranyicarika hari kera, barambwira ngo mwongere burongo twashaka ibiganiro. Ari mwabantu mwe mushaka ko amamugira amanama mwahamagara imwongere, namwe nyene ndabibihanikije cyane. Kubera ko mufise abarongoye nibanze mukorane nabo bazobiduzi wanje, kuko aho niyo ubuhemu butangurira. Baratangura murabona ngo pasitori bishengero riko rirakura, kandi natwe turi mu bantu bariko baraterera gukura kw'ishengero. Ibyo rero turakeneye kuduhemba chaque mois. Naraba Mose zarakorwa ndabagasa we uko natwe tudahari ishengero ryotera imbere. Hagira ati mwabahungu, nimba uyu munsi uvuza piano kagira ibiki n'ibiki wavyigiye ngwaha, none ko arije nagwaye ikibuga cyo kwigiramo piano kuye guhemba nde? Numva ko arije bategeza guhemba. Hama ikigira kabiri naco, hari umunsi uvugiriza piano mu cyumba cy'abantu. Imbaraga sani n'ibinyenzi n'ibihere bize gushengerera. Umuntu yaguhaye ikibanza cyahaboneka n'agatara gasigaye gakubita mu maso ubwiza bukaboneka. Rega abantu bahagarara ngamuze muturabe ntidusaza. Oya benshi ubuntu bw'Imana buva mu ijuru gaca muri twe rwose. Ariko tuza turwaye tukava ndatwakiza. Gituma mu buzima niyo ngwaye nikwega nza kugicaniro aho ugendera abandi Imana nanjye nzi. Nawagira tumviriza rero. Wese ndabahagaritse inyuma tuzovuza amashi turabe kujabo Imana. Sina babeshe twaravugije amashi. Kireba twoza ni pendo. Uri Imana mukaduha njabo Imana. Ndabwibaza yuko igituma amatazi naduga ari ivyuma. Igituma amatazi naduga nuko Kristo yagiye hagati muri twe kandi mu mitima yacu. Yabacha bicara inyuma amico gihace yavyo gutwara go turakatara zarau ya mapepo uca buraza burigi ngomba buri cyo gituma mu buzima jewe nta muntu ashobora kunkangisha ingabire. Uzimangu nuko nanje Imana ntashobora kwikangisha ingabire. Ubuntu yashize kuri jewe ibushize kuri Floribert yokora nk'ivyo ndiko ndakora. C'est gitangaza, c'est l'onction de Dieu.
kandi iyo option Imana ikuye kuri jewe ikayishira kuri wewe wokora n'ibiruti cyo gikunda cyo gutuma buri munsi mpinda gashitsi abantu bakunda bango pastor ari simple jewe ni simple kandi nimenyeza guca bugufi kubera ko ntaco mfise ntahawe utangura kuvyimba ubuzima ntangure kugenda gutya Imana irashobora gukura umuriro kuri jewe ikabuha ubundi on sait jamais n'amavuta yashyize ku buzima bwawe ko tayakuye ku wundi muntu kubera ko yabiparagaza buri munsi ntabwo mfukama nkavuga ati Imana n'uyu munsi umpa amahirwe yo gusubira kugukorera mwana kuko kugukorera ni amahirwe Imana yampaye atuma mpindira agashitsi imbere yawe ku munsi muzaba ngurumva Imana yarandondeye ngo ndayangire ngo ndandondera ndayangira imyaka 2 bongo yako Eliya yamubwiye ngo bisaba kugishwa n'Imana mu bibinga bitarafuka birata oberera kubera kuri gihanga ngo ukomoka imwaro rero baba amafaranga bazi faranga Imana yarakurambaraye ko icayanga guha abantu oyo ukomoka igitega ugenda yanga n'umutima wanje wose bera ikintu cyose dukorera Imana n'ubuntu n'imbabazi yarenganya amajana n'amajana twigize buri kwizigiza umuntu bwayo kubw'imbabazi zayo cye mu gitigiri cy'abategereza kugirirwa neza n'Imana sinari nyinshi kuko ADN spirituelle y'ipastori wacu ntayihari papa wanjye nigeze mu gisekuruza cyacu nta mupastori yigeze aboneka iyo ADN spirituelle muri bibaza ko yavuye nuko akora akantu kinshometse gusa na Dawidi gatari mu mugabane wo kuba umwami ariko kaba umwami mu muryango ndugu yangu umuntu wese ategereza kuba hatuje nimba warongoye gahunda mafu wakurofye kubera ko waje mu nzu nimba wavugije mafu watetse si sawa nimba wakwibana na maruanze dutegereza kuguha kubera ko twese nous sommes sauvés pour servir urabitauraga bene twese rero tutegereza kuza twese tugahinda gashitsi imbere y'Imana tukavuga ati Imana akira amatazirano yacu twese uko ni wobereye icubahiro ntidushobora kugutwara icubahiro n'ikingana na gato kuko wowe Imana naco gituma umuntu wese yahawe amahirwe yo kuza ngaho ategereza kuza hinda gashitsi cyane wanakarunga acuzuka ati pastor nagenda kugurira ikoka bakubaza ati yiki wakoze kumpa amahirwe kugira ngo nanje nkorere Imana siko bitegereza berera wakoze kumpa amahirwe nanje nkorere berera amambwira abantu iyo cyenda guhari umurimo wo gukorera Imana bandaguhaye amahirwe yo kunywana n'Imana Imana ro michizo hagarara kizamura amateka y'ubuzima bari karani cyo gituma agaciro k'umwana igahagaze kuvyakora agaciro k'umwana gahagaze gucari agaciro kawe suku kurafata kamera agaciro kawoya agaciro kawe kahagaze gucura Imana shimwe cyane rwose nuze rero baza kumenya agaciro kwera ko kora wakoze ivyo kwera ko abandi bakoze bababaza ikibazo baririmbye uyu munsi mwe muzanga kuri podium ishengero niribi muririmba mukaja mu mwene erega muja mu mwene kwera ko murahagarara ngo bati hakuna Mungu kama wewe yao abaje ati bikaca bikuga kuko ubu cyangwa cyarona umupira ugihorimo amapasi wewe wakwigira umupira wagere mu kibuga anenda barikanane urwe bavuga tumusaze mushasha yake asifiwe Yesu asifiwe Yesu izi ni n'amavalera tegeza kurongora ubuzima bwacu cyo gutuma mu buzima egweho rwa mbere tutegeza kubahana si kubera ko waduhaye icwi uri kurakoresha mixer uri gihangange oya uri petije cyo kimwe natwe twese anyumvise uduhaye icwi nituvuge muri microphone biragupfana natwe microphone dutegeza kuba uri baraduha icwi kubera ko ataduhaye icwi ntituvuga bamwise gahunda Haleluya amen haleluya amen anje ubwanje negereza kubaha abakoze urusengero kuko abakoze urusengero nico cyatumye mwicara impuzu zanyu zera mwumva muri buraya ariko yere kugira gutya gato kumva ni poussière wacuguma wicara tutakora imwe jambo bavuga ati akavuga make
kubera kwicara abona ari karanyu agaciro kumwana gahagaze ku byakora ntabwo uri gitangaza kubera kutanga ikigira 10 oya muri gitangaza kubera kutanga ikigira 10 oya uri parmi les autres uko ikigira 10 ugitanga kubera ko waheza byose sawa gabere da hari amasengesho bagusengera guherekeza agatuma uherezagirwa nawe ukazana ikigira 10 uburo n'utudupfukamika twese uri gutanga ikigira 10 cyo gutuma umunsi mwana bwiye abantu je ntabwo urashaka kuvuga ngo urumva ngo ndashima data nagira ndababwira ngo ndashima data rutungabo ndashima Jehova yaremesini oya mpaye kubarongora ariko yampaye kubarongora nanje ampezagize ivyo mufise kugira ngo dufatikanije namwe tuzamura icubahiro cy'Imana. Haleluya. Nta muntu ashobora kuvuza urumva jewe ndavuye mu ishengero ndagiye cy'ijugubye ati ni mari yanje nta mari yanje ari ngaha mwese muri mari za Yesu. Mwese muri mari za Yesu amari mfise ngaha nico gituma mwese ndabakunda ku rugezo uri umukene duhuye ndakugumbiriza umutima wanje wose uri umutunzi duhuye ndakugumbiriza umutima wanje kandi niko binameze no muhiri wanje shitse namarabizi uri umunyacubahiro dusangirira ku meza uri umutaxivera dusangirira ku meza kubera iki umuvyeyi avyara abana bari hejuru akavyara bari hagati akavyara bari hasi kubera iki igifise agaciro si ivyo ufise icuru bari wavyumvise amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana yacunguye abadeshi yacunguje abahungu ntibanyumvise amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana yacunguye abaministre ntiyacunguye abazamu haleluya ntiyacunguye abataxivero ntiyacunguye abamotari ntiyacunguye abataximene ntiyacunguye abaso twese tubumwe mu gaciro k'Imana kuko agaciro kacu gahagaze ku maraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Bitakaje banakubwira kugumbirana umuntu ukabaza kwaza kumura barambaye ibirato ntiyambaye ibirato modayimoni kwaretse kuvyambara uyu munsi kuko nawe tutari uvyambara wabona umurabe gusa ku birenge n'imufisi ushaka umukatona wana urabona ngo ubone yambaye iki amugasigara wicaye kwasha urabona barafise kuna dasuku ahari kwande afise uburenganzira ko nawe yaje mu kibanza cyo gutabarirwamo nanzi yaje kurindira Imana kwiriba ridudubiza yaje gusuka amajojwa yiwe bimubundekera amase konco gishinga naye cecu nabiro mwicaranye mu ikiganza ubwira turuwa gaciro bivuga atabudigidiga turuwa gaciro umana no ku buzima bwawe ko dusangira amaraso y'imbere uri umunyamugisha uri intsinzi yanje yecu uri inzira yanje yecu uri kugira neza kw'Imana kuzomboneka kugira ati ndaguhezagiye kuko uri umwana mu rugo niko gaciro kawe. Izo mungu n'amashimike azagira umuntu asubira kugenda acuri ku mutwe urugo rwa papa uri rwa papa ugashaka kwicara mu ntebe ya mbere zinduka uyicareko uraba umuntu azogukura uzomubwira ati ari kwa papa none ubundi mudutandukanye n'abantu cyane mushaka beriki onere y'umuvyeyi ubona abana baza ku
kumva ko bose kagira gutya kandi uri ndakora bako bakaravye igishika ikumbanisha nabo baguza batika atwagize Haleluya. Icambere uririmba neza n'uririmba nabi mafu ibyo bizobere kuri mikoro ariko dushitse hasi abavuka agaciro kacu kahagaze kuri ADN uvuga ati ntugire icyo nkanga kubera ko bene Yesu tumwishengero rimwe kandi tubene rero ni mwahaguruka ngo yabanza kwanza